impwemu ikiremwa muntu kironka iyo kivutse ni impwemu yo ku isi kubera ukugwa kwabaye mu itongo rya Edeni, kandi ni kubw'iyo mpamvu ikiremwa muntu gicinyirizwa gukora ikibi. Ariko iyo ikiremwa muntu kivutse ubwa kabiri, iyo umuntu avutse ubwa kabiri aronka impwemu yo mu ijuru, si yo ku isi ariko ni impwemu iva ku Mana. Aronka impwemu iva ku Mana, akaronka uyu mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Ino teofaniya buri gihe izokwama imurongora kandi ikamurongora gukora iciza buri gihe. Nico gituma buri mwana w'Imana wese ahamagariwe kureka akarongorwa na teofaniya yiwe, akarongorwa n'uyu muntu w'imbere, uyu muntu yavyawe n'Imana, kugira ngo bityo akore nk'uko Imana ishaka, kandi bityo haheze hagaragare ibikorwa vy'umuntu musha, ntihagaragara ibikorwa vy'umuntu wa kera, ibikorwa vy'umuntu musha w'imbere, atari ibikorwa vy'umuntu wa kera w'imbere, atari ibikorwa vy'impwemu ya kera yo ku isi ariyo iturongora iducinyiriza gukora ikibi, ariko agakora yisunze ibikorwa vya mpwemu wa Kristo, ino mpwemu ya teofaniya, uyu muntu w'imbere musha ari muri twebwe, yaremwe na Kristo, kugira ngo bityo ibikorwa vy'umuntu mushasha biheze bigaragare mu mubiri wacu, kandi biciye mu mubiri wacu hagaragare ibikorwa vy'umuntu mushasha, umuntu w'imbere musha. Nuko bityo duheze twame duhimbara Imana, kuko Imana izocira urubanza ibikorwa vya buri muntu wese, ibikorwa vy'ikiremwa muntu cose. Imana icira urubanza umutima w'ikiremwa muntu. Nico gituma umutima wewe udakwiye kuwureka ngo winjigwemwo n'ikintu na kimwe kinyuranye kigwanya ijambo ry'Imana, kuko iyo uretse hakinjira y'ikintu kitari ciza, hanyuma uzokwama ivyamwa, ico kintu kizokwama ibintu binyuranye bigwanya ishaka ry'Imana. Nico gituma imitima yacu itegerezwa kuba ikinguye gusa ku bintu vy'Imana, kandi kugira ngo tumenye ivy'Imana ivyo ari vyo turafise ivyanditswe. Ico ivyanditswe bivuga ko ari ic'Imana ni ic'Imana, ico ivyanditswe bivuga yuko atari ic'Imana si ic'Imana. Ico ivyanditswe bivuga yuko ari ibikorwa vy'umuntu musha ni ibikorwa vy'umuntu mushasha. Ico ivyanditswe bivuga yuko ari ibikorwa vy'umuntu wa kera ni ibikorwa vy'ubuntu wa kera. Kubw'ivyo rero Mutagatifu Pawulo yaravuze ati twiyambure umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, hanyuma twambare umuntu musha ariwe aremwa n'Imana, kugira bityo tubeho mu burongozi bw'ijuru, tubeho turongowe n'Imana, bityo duheze tubeho dukora ivy'Imana ishaka. Imana yaravuze ati byose ndabihindura bisha, ibintu byose ndabihindura bisha. Ivyeshuwe 21:5. Yoyo irarema isi nshasha hamwe n'ijuru risha. Yoyo iranarema vyongeye amajuru mashasha, no kuvuga atmosfere, ikirere gishasha, ndetse kandi irarema ivyaremwe bishasha, no kuvuga ibiremwa nk'abantu bisha ivyavyawe vyavutse ubwa kabiri, kandi biciye mu kuvuka ubwa kabiri turi ivyaremwe bisha vyaremwe na Kristo Yesu umwami wacu. Nuko rero gwaruka
mu kumenya cuál es el consejo divino impanuro z'Imana izo arizo, que nos da aquí el impanuro proverbista duhabwa Salomón. ngaha n'umwanditsi w'imigani Salomo ati wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore Y nos bwawe, dice al final, kandi kwihereza aratubwira ati kuko Imana obra a juicio. igikorwa cyose izokizana imbere y'urubanza. Viendo estas cosas entonces, Kumenya ibi bintu rero, gwaruka vivan mubeho vidas ubuzima agradables a Dios, buhimbara Imana, vestidos mwambare del nuevo hombre, umuntu musha, vestidos mwambare de la nueva criatura, icaremwe gishasha, creados caremwe en Cristo Jesús por caremewe medio, muri Kristo Yesu biciye mu kuvuka bwa kabiri. y así Nuko bityo los podré ver nzoshobora en el kubabona milenio mu kimpombi hamwe n'ibihe bidashira, disfrutando tunezerezwa n'ubugingo budashira en el reino mu bwami de Jesucristo. bwa Yesu Kristo. Y así Nuko bityo estaremos tuzoba por toda tunezerewe la eternidad. ibihe bidashira. Mi deseo es Icifuzo canje verlos a todos ustedes ni ukubabona mwebwe mwese en la eternidad mu bihe bidashira, para kugira así bityo disfrutar todas tunezerezwe las bendiciones que n'imigisha Dios tiene yose Imana ifise para ifitiye hijos. abana bayo. Así es que ya hemos visto Nuko rero twamaze la kumva forma correcta uburyo nyabwo bubereye bwo en kubaho esta tierra conforme ngaha ku isi a la voluntad nk'uko de Dios. Imana ishaka. La repetición Ukwisubiramwo de las acciones y kw'ibikorwa, los hechos ibintu umuntu akora asubiramwo yisubiriza bizovamwo, kuko nivyo los bivamwo hábitos o el hábito ingeso canke y kamere, luego el hanyuma hábito o los iyo hábitos kamere de la persona. canke izo ngeso z'umuntu bica bivamwo umuco wiwe. Por eso Nico gituma es que toda persona buri muntu está wese llamada a ahamagariwe vigilar sus kugaba, acciones, kwitondera ivyo akora, sus ibintu obras, akora, ibikorwa vyiwe, porque de sus kuko obras mu bikorwa vyawe luego hanyuma vienen haza los hábitos o el hábito kamere, y kandi de muri ako kamere nyene, muri ako kamere kawe, iyo mico yawe niyo izokuviramwo queremos tener un umuco carácter ubamwo. agradable a Dios. Mbega murashaka kugira umuco uhimbara Imana? Por lo tanto, Kubw'ivyo rero vigilemos mwitwararike ibikorwa mukora. los hábitos son formados por los Kamere hechos o acciones gako repetidos. kazanwa n'ibikorwa umuntu akora yisubiriza. Las acciones Ukwisubiriza o hechos mu bikorwa, o actuaciones ibikorwa wewe uriko son las que urakora forman. nivyo bikuviramwo kamere kawe. Miren ustedes, por ejemplo, Mwitegereze nk'akarorero, los malos hábitos y los Ibi- buenos hábitos. akamere kabi canke kamere Los malos keza, hábitos se forman, ingeso nziza canke ingeso mbi malos ziza. hábitos Abafise como ingeso mbi el de fumar o el nk'izo de kunywa beber, itabi, kunywa inzoga o el de drogas, canke y cosas kunywa así. ibiyayuramutwe Como lo n'ibintu formaron nk'ivyo. esos hábitos, Muri ino si mbega izo ngeso bazironka gute? probando. Batangura bariko barapima, Repitieron unas cuantas veces bakabisubiramwo incuro runaka, y la repetición hanyuma ukwisubiramwo de esas ugukora acciones bisubiriza ivyo bikorwa les produjo bica bibaviramwo el hábito. izo ngeso kamere, Hábito de fumar o de kamere beber, ko kunywa itabi, o ko de usar kunywa drogas. inzoga canke kunywa ibiyayuramutwe. Y esos hábitos Kandi muri ako les kamere, produjo, muri le izo han ngeso producido el carácter. bica bibaviramwo umuco, ugasanga nibwo buzima babayemwo. Rero Cuando las igihe acciones son buenas ibikorwa ari vyiza y son repetidas, kandi ivyo bikorwa bikisubiramwo, hábitos bizana ingeso nziza, bivamwo kamere keza, kandi iyo kamere mere nziza, izo ngeso nziza zica zivamwo umuco mwiza, a Dios. umuco uhimbara Imana. Por eso es que tenemos Nico que gituma examinar dutegerezwa nuestras kugenzura ivyo acciones con la dukora, palabra de Dios. tukabigenzuza ijambo Porque ry'Imana, de ellas kuko ivyo depende bikorwa nyene nuestro nivyo bishingiye, nivyo bivamwo ingeso zacu arizo ziza ngaha ku isi, kandi nivyo tujana niyo tuvuye hano. Gwaruka Vigilen, mugabe,
sus hábitos que sean kamere kanyu buenos kabe ari kamere keza, y para que kandi sean buenos, kugira ngo entonces vigilen kamere kabe sus keza acciones. nuko rero mugabe mwitondere ivyo mukora. Y si alguno kandi namba hari umuntu tiene una mala acción, afise ibikorwa bibi arrepiéntase yihane y no vuelva kandi ntiyongere a repetir. ntiyongere kubisubiramwo, Porque la repetición kuko ukwisubiriza de las acciones kw'ibikorwa forman bica bivamwo los hábitos. ingeso, bica biba kamere. Para que no se haga un hábito, kugira ngo ntibibe kamere wihane, usabe imbabazi Imana, ora a Dios usenga y Imana, nunca más. kandi namba Repite ntiwongere esa mala gusubiramwo ivyo bikorwa bibi. y kandi antes de imbere llevar a yuko cabo una mala acción, ukora, imbere yuko hakorwa igikorwa al kibi, usted ver wewe que va ukabona hacer una mala yuko acción, ugiye gukora igikorwa pida a Dios kibi, misericordia, usaba Imana que le imbabazi cuide, ikurinde, que le libre ikurokore, en ese momento ikukure muri ako de esa kanya, acción mala, ikurokore ntukore ico gikorwa vas kibi ugiye gukora, para que no tenga después kugira ngo hanyuma que estar llorando y ntuzobe uri arrepintiéndose kurarira de una mala wihana ku bikorwa bibi Vigile sus wakoze. acciones, Mwitondere ibikorwa mukora, porque de ella, kuko de ellas ivyo depende bikorwa nivyo sus hábitos. bituma mugira y su kamere carácter. kanyu canke umuco wanyu. Jóvenes, Gwaruka, yo los amo, ndabakunda, Dios los ama, n'Imana Jesucristo irabakunda, los ama, Yesu Kristo arabakunda, y Él desea kandi we que yipfuza todos ustedes tengan ko mwebwe mwese un mwogira carácter umuco conforme mwiza a la voluntad de Dios. uhuye n'uko Imana Un ishaka, carácter que umuco agrade uhimbara a Dios. Imana. Y para eso entonces kandi nico gituma rero vigilen sus vidas. mugabe mu buzima bwanyu, mwitwararike ubuzima bwanyu, buri gihe mwame mwambara Es creado umuntu musha ari we aremwa n'Imana muri Kristo Yesu umwami wacu. Buri gihe mwambare umuntu musha hamwe hechos, n'ibikorwa con sus vyiwe, hamwe acciones. n'ivyo akora, Porque esas acciones kuko ivyo bikorwa formarán nivyo bizovamwo buenos hábitos, ingeso esos buenos nziza, hábitos kamere keza. un buen carácter. Izo ngeso nziza nazo zizozana umuco mwiza, umuco mwiza w'abakristu uhimbara Imana. Que las bendiciones Ese migisha de nuestro Señor Jesucristo, y'umwami wacu Yesu el Kristo, ángel del pacto, marayika w'isezerano, sean yoba sobre cada uno de kuri umwe ustedes. wese muri mwebwe, Les bendiga, les use ibahezagire, grandemente en su obra ibakoreshe cyane mu gikorwa cayo, kandi bafashe kugira ngo un mugire buen carácter. umuco mwiza uhimbara Imana. En otra ocasión examinaremos Ikindi gihe naco tuzokwiga izindi ntambuko ngirakamaro cyane, 8 partes ni ibice umunani, tiene ibice todo umunani este programa biri muri no nteguro yose que tiene que ver con ifitaniye isano la personalidad del individuo. n'ubuntu bw'umuntu. Y en alguna otra ocasión les Kandi estaré ikindi gihe dando naco nzobaha 8 pasos intambuko umunani, nzobabwira intambuko umunani y las 8 funciones zirimwo hamwe n'ibikorwa umunani, para ibikorwa umunani cada ser humano. bifiswe na buri kiremwa Con lo que hemos muntu. escuchado en esta tarde, Hamwe creo que n'ivyo tenemos twumvise un cuadro ubu, nibaza yuko bastante claro para twamaze gutahura neza saber cómo agradar a Dios, ibikenewe kugira ngo tumenye ingene twohimbara Imana, hamwe hacer para que un buen n'ingene twobikora kugira ngo umuco mwiza carácter en nuestra vida. wigaragaze mu buzima bwacu. Kandi mwibuke buri gihe Orando a Dios dusenga Imana para que sea el Espíritu de kugira ngo Cristo abe ari mpwemu wa el Kristo, que obre abe ari en we cada uno de akorera ustedes, muri umwe mu wese muri el mwebwe, querer y el ugushaka hacer hamwe no gukora cosas ibikorwa buenas vyiza de Dios. Que vy'Imana. sea él Ese en yoba cada uno we de ustedes, muri umwe mu wese muri mwebwe akababamwo, esas buenas acciones ko bino bikorwa vyiza sean n'ingeso una nziza manifestación del Espíritu ese de koba Cristo kugaragara kwa mpwemu wa en Kristo cada uno de ustedes. muri umwe mu wese Sea muri una mwebwe. manifestación del nuevo hombre Ese koba kugaragara k'umuntu musha muri umwe mu wese de ustedes muri mwebwe, y que surja kandi en se forma vyoba espontánea. mu buryo bwizanye, Nadie
ata muntu n'umwe arinze kubibahatira, ariko ubwo buzima buze nk'uko buvuye imbere muri mwebwe bugaragare no hanze, kuko ubwo nibwo buryo bwiza bubereye. Ese mu by'ukuri bwoba ubuzima bugaragaye buvuye imbere bukagaragara n'inyuma. Ese yoba umuntu w'imbere abaye inyuma kuri uwo mubiri, muri uwo mubiri wa kimuntu. Uyu muntu w'imbere yaremwe n'Imana, ni ukuvuga icyo cyaremwe gishasha, uwo muntu mushasha w'imbere. Ese buri gihe yo kwama agaragara muri buri muntu wese. Imbere muri buri umwe wese muri mwebwe hariho uwundi muntu, ni ukuvuga hariho uwundi mugabo canke uwundi mugore. Bivana namba uri umugabo harimwo umugabo, namba uri umugore harimwo uwundi mugore. Ubwo niwe yitwa umuntu w'imbere, ariwe ari iyo mpwemu ya teofaniya, namba waravutse ubwa kabiri, ku buryo ibikorwa vy'umuntu w'inyuma biba buri gihe ibikorwa vy'umuntu w'imbere yavutse ubwa kabiri, ni ukuvuga ngo umuntu musha, kugira ngo bityo twame duhimbara Imana. Buri gihe ibikorwa byose vy'ikiremwa muntu bigaragaye ku isi biciye mu mubiri w'umuntu ni ibikorwa vy'umuntu w'imbere, yaba umuntu wa kera canke umuntu mushasha ari imbere mu muntu, ari umugabo canke umugore wo mu bundi buringanire. Nuko rero tubeho ubuzima bwejejwe buhimbara Imana gwaruka, kuko ico nico gituma Imana yadushize ngaha kuri uno mubumbe w'isi, kandi dukorera Imana n'ubugingo bwacu bwose n'imitima yacu yose mu nteguro yayo ijanye n'iki gihe ca nyuma.